Guys, ndabaramukije mwese nizere ko muri mpore aho umwe wese aherereye. Muri iyi video nje kubereka ukuntu woshobora kwigarukanira Facebook yawe mu gihe wayibagiye code, okay? Ushobora kuba waribagiye code, ushobora kuba waribagiye nimero, ivyo byose ndaje turabire hamwe ukuntu ushobora kuyirekipera ugashobora kugarukana konte yawe ya Facebook, okay? Ico ndabasaba ni cakindi nyene ni kubandanya mudushigikira mu gukora kuri subscribe nongaho kugakengeri mufyonze kugakengeri kugira igihe cyose dushizeko akantu k'ubwenge babahe notification, okay? Guys, mwumvise agatrike nabazaniye yuko ari akantu k'ubwenge cyane. Aha rero ikintu bigusaba uraza muri Facebook yawe nkuko bisanzwe winjire. Donc nje kukwereka ukuntu ushobora kurekipera. Guys, Facebook ndabereka uburyo bwose mushobora kuyirekipera, nimba yari iriko email, nimba yari iriko nimero ya WhatsApp, nimba yari iriko nimero isanzwe, ivyo byose ndaje ngo tubirabire hamwe. Utibuka ni nimero ndakwereka uburyo woshobora kuyizana. Aha rero cuza aha kuri Facebook ukinjirako. Okay, reka turindire Facebook yacu yuguruke. Murabona yuko connection itifashe neza. Okay, reka turindire. Okay guys, murabona rero bica vyugurukira ahantu hameze uku. Aya n'amakonte jewe nsanzwe mfise. Rero birashobora gushika mu makonto ufise donc usanzwe uyibona ariko ntibikunde kuyinjiramwo canke bikakunda kuyinjiramwo ariko utazi mode pass. Ivyo byose umuntu afise ico kibazo kijanye no kuba atazi mode pass ya Facebook yiwe. Hari video naberetse y'ukuntu ushobora kuyiraba muri Google uciye muri Chrome, bijya navyo mu gihe naho nuyibuzemo urashobora gukoresha hagatrike ngiye kubereka. Hama rero ucuza nkuko bisanzwe aha twiconnectira kuri so connect. Aha uca wemeza ko nyene nkaho ugomba wiconnect. Okay, aha rero ugeze ngaha ucuza ngaha handitse ngo forgot password aha musi. Okay, ntitwiconnecta ngo dufyonde kuri ubu buryo mubona ngaha kubera amadone ntayo twibuka. Aha siho duca kubera nta madone yaho twibuka. Guys, duca tuza aha kuri forgot password, nukuvuga nta code twuzi ntayo twibuka, duca dufyondako. Okay, aha rero murabibona baratubwira ngo sorry gatoyi dukorero tour. Okay, aha baratubwira ngo find your account, nukuvuga ngo enter your mobile number, ngo shiramwo inimero zawe wari waruguruyeko iyo account ya Facebook. Aha uja ngaha ukandikamwo inimero yiwawe, ufyondako ngaha ugashiramwo inimero yawe. Mu gihe naho iyo nimero yawe utayizi, okay? Mu gihe nimero utayizi urashobora guca ufyona ngaha hepfo kuri search email by email intested, nukuvuga uca ufyondako kugira uce wandikamwo izina rya Facebook ukuntu yari yitwa. Aha rero uraza gusanga baca bakwereka ama Facebook yose asa izina niryo wanditsemwo, nukuvuga abantu bose mufise Facebook zisa. Wowe rero uca urabiyi wawe hama uce ushikira kuri step nayo tugomba dushikireko. Nge ndabereke ahantu wanditse izina n'uwanditse nimero tuza guhurira. Okay guys, mwihangane gatoyi, ubona yuko hari ibintu biriko birirodinga ngaha. Reka turindire bishike hama duce dushiramwo inimero yacu, duce tubwira ngaha kuri on. Okay, hama dushiremwo rero nimero ya Facebook dushaka kurekipera. Aha uca wandikamwo nimero ya Facebook yawe. Okay, nakubwiye mu gihe utazi nimero uca ufyonda aha hepfo kuri search by email, uca ufyondako hama bagaca bakuzanira agatablo nkaka ho uca wandikamwo izina hama ugaca ubwira ngaha kuri continue. Aha kuri continue niho duca twemeza. Guys, mwihangane ubona ko telefone itariko irakora ibintu inyarutsa kumvo zuko hari ibintu byinshi bica bitugora. Guys, hama duca tufyonda ngaha kuri continue.
duca twemeza ko nkuku hama tugaca turindira. Okay guys, baciye batwereka rero ama Facebook yose twuguruye kuri irya nimero twanditsemo. No kuvuga izi zose mubona ngaha na ma account twuguruye kuri irya nimero twashizemo. Aha rero wewe ucuraba nka konti ushaka kugarukana. Okay, ucuraba konti ushaka kugarukana. Reka turabe je nk'ubu ngomba ngarukane, reka ngarukane nk'iyi yitwa Wonderful. Uca uyifyondako rero nkuku. Uca uyifyondako ugacurindira. Aha rero baca batwereka ngo Wonderful nyene ni nimero, bakatwereka yuko boturungikira kode kuri WhatsApp. Nukuvuga iyi nimero nimba uyifise kuri WhatsApp ucufyonda ngaha kuri continue. Rero twebwe kubera ino nimero idakora kuri WhatsApp duca dufyonda hepfo handitse ngo try another way. Nukuvuga duce mu yindi nzira, duce dufyondako. Hama rero murabona yuko hari uburyo bwa WhatsApp. Tubanze tugire ngaha kuri Simo. Aha batwereke uburyo bwose buhari bwo kuyirekipera. Okay guys, murayibona aha mbere urayirekipera bakurungikiye kode kuri WhatsApp. Aha kabiri urayirekipera bagutelefonye kuri iyi nimero nyene. Aha gatatu naho ubusanzwe uzi password. Aha naho no kuyirekipera baca bakurungikira message. Okay guys, aha rero uburyo bworoshe nubu bwa mbere bwa WhatsApp nimbiyo nimero bisanzwe ukora kuri WhatsApp canke aha kuri message ho carte sim urumva yuko ubuyifise hafi yawe baca bayirungikako message. Aha rero ikintu cukora guys, ikindi kintu nari nibagiye kubabwira, nimba i Facebook yawe wari wayishize ko email guys, uca ubibona bakwereka ngo bakurungikire kode kuri email. Aho naho biba byoroshe cyane mu gihe udafise nimero, udafise donc WhatsApp, baca bakurungikira ya kode yawe kuri email. Aho urumva yuko bica bikorohera kuyirekipera. Okay, aho bantu muza gusanga ko email mudafise iyi carte sim hafi barashobora kuba barazugaye, nizere yuko munyumvise. Hama wewe rero uraza gucagura uburyo ushaka. Reka rero jewe ngomba nkoreshe ubu buryo bwo kundungikira code. Cafyondako aha nkemezako. Hama nkaca manuka hamusi rero kuri continue. Aha ndiko ngenda buke guys kugira namwe mubibone. Okay, hama duca turindira bakaturungikira ya code. Baratweretse ngo confirm your account. We want a code via SMS. Enter that code to confirm your account. Rero bariko batubwira ngo dushiremwo code kugira dukonfirme account yacu dushobore kuyirekipera igaruke. Aha rero ucurindira bakarungika code kuri ya nimero yawe. Reka rero guys jewe ndindire code bayindungikire kugira tubandanye. Okay, reka ndindire code. Okay guys, nkubu rero jewe code barayimpaye. Aha uca wandikamwo rero code bampaye 2812 dayirabe hama sebutande. Okay, hama rero uhejeje kuyandikamwo ufyonda ngaha nyene rero kuri continue. Mugihe batevye kuyiguha ufyonda ngaha kuri ufyonda kandi kuri continue baca bakwereka ahantu handitse ngo try. Kuvuga baca basubira bakaguha iyindi. Hari gihe bayirungika ntishike. Hari rero duca dufyonda ngaha kuri continue. Hama tugaca turindira guys. Okay, hama rero ngaha guys, ahantu abantu benshi barakunda kuhihendera baguhaye ushitse ahantu hameze uko ugaca usubizamo vya biharuro nyene. Guys, haba bakubwiye ngo create a new password. Nukuvuga shiramwo iyindi password nshasha wibuka utazokwibagira kandi. Aha rero ucushiramwo ya password nshasha yindi. Reka rero je nkubi reka ngire okay, kandayigire iyi. Okay, hama rero hejeje gushiramo ya password yawe nshasha uca ufyonda ngaha kuri continue.
guys ahantu hasiyimvye uzoga umukoresha ya password y'ibiharuro bahejeje kukurungikira. Niyo mpamvu baca batwereka ngo dushiremwo i password shasha, no kuvuga modo passe shasha dushobora kuzokwibuka. Hamuje ufyona kuri continue mu gihe iyo ushizemwo bayanse uca ushiramwo iyindi. Okay, reka turabe twiyo dushizeyo ko bayemera. Okay, ndabona basa n'abayemeye naho bitaruguruka. Okay, turindire turabe. Okay guys, mona account mpejeje kurekipera yuko isubiriye kugaruka guys. Okay, aha rero ucuzwa nyene ukinjira muri konte kurya tugenda turemeza nk'ubu canza ngaha handitse okay, ngaha munsi ndibaza murahabona canza ngaha hari okay. Okay, nemeze hama nduge ha hejuru kuri ignore, hama ngire ngaha kuri ignore kandi. Okay, aha ibimbonye bitevye cagira roturu aha ino hejuru ku ruhande. Okay, hama nkagira ignore, hama kandi nkasubira. Okay, baca bambaza ururimi ngira reka mbandanye try English. Okay, ibi bije baca bakwereka ngo ushobore kwajuta abami, je ntavyo nshaka nca ngira ino musi kuri skip. Hama banyereka ngo shireko profile isanzwe iriko ntayo nshirako ca ngira hejuru kuri skip. Okay guys, murabona rero account yanje yahejeje kugaruka guys, murayibona aka kantu ari akantu k'ubwenge cyane guys. Rero guys, aka kantu nimbubona kagukoreye umuti ntiwirengagize gukora kuri suivre canke subscribe ku badukurikiranira kuri YouTube. Mubandanye mudushigikira mutwereke ko tutariko turatamba twirorera guys. Okay guys, mufashe gupartage haga trick guys, mugasharinge ku nshuti zanyu nimba ubona kaba kagukoreye umuti, niho tubona yuko muri ko muradushigikira. Naho tibagiye ufise ikibazo ca wandika muri commentaire, nimba ari aga trick bisaba yuko tugukorera tukagukorera video. Shaka no kuza muri group ya WhatsApp uraraba nimero ngaha muri description ugaca twandikira tukaguha linki ukinjira. Guys, aka niko gatrike rero narinda bazaniyeho kurekipera Facebook. Abantu benshi bari bakansavye cyane, ndavuga ati nanje nk'umukozi wanyu reka ndabatemwo aho gatrike k'ubwenge. Okay, mwari kumwe na jewe nyene Obama. Rero ahasigaye ndababwira ati bye bye, tuzosubira mu yindi trick ikurikira. Bye.